ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanye gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwana tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya na makuru tuza kugaruka mu gisata c'agateka kazi na muntu ariko gifise aho gihurira n'igisata c'ubutungane. Tugiye kugaruka ku mukenyezi apfunganywe n'ikibondo ciwe, hakaba haheze iminsi 50 ari mu gasho k'igipolisi ikarusi. Imbere yuko afatwa hakaba hari kwigenekerezo ya 2023 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 hari ivuriro yakoramo ngo nyine ivuriro rero yoba yaramuhenze ko bajanye muri control ahubwo aca mujana mu gasho mu ntara ya Muyinga ngo ntawuzi impamvu yari yahisemwe kuja kumupfungisha mu ntara ya kure. Harabonetse rero abamutabariza uyu mukenyezi tuza kubabwira amazina yiwe mw'idonido yano makuru bukeye kwigenekerezo ya 24 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo yagarukanwa ikarusi aho apfunganywe n'ikibondo c'umwaka umwe muri komisariya y'igipolisi ya Karusi. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko muri ano makuru, ingene yafashwe, ese uyu mukenyezi ninde, yakoraga iki kugira ngo uyu yamukoresha amufate aje kumupfungisha mu ntara ya Muyinga, mu nyuma nibatangura kumutabariza amugarukana ikarusi vyaba vyaragenze gute, byose ntuze gucikwa. Mwahaye kazi aho uri hose, uri mu bumanuko, mu burengero, mu buraruko ndetse no mu buseruko, abari hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, abari mu makungu ya kure, mwese mbaye kazi mw'idonido yano makuru. Hari umuvyeyi n'ikibondo cewe bamaze iminsi 50 mu gasho k'igipolisi ikarusi. Uyu ni umupfasoni Aline Nitezumukiza n'ikibondo cewe c'umwaka umwe bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Karusi. Uyu mukenyezi akaba asaba abacamanza kumurenganura kubera ariko arenganywa. Gushika ejo mu gatondo ntiyari bwarengutswe imbere y'abacamanza. Ese Aline Nitezumukiza yoba arinde? Aline Nitezumukiza ni umukozi w'ivuriro ry'amaso ry'Ibuhiga bita Centre Ophtalmologique de Buhiga. Aline Nitezumukiza niwe ajejwe ububiko no kudandaza amarori. Ubu yafashwe yagirizwa ko yahombeje amarori, ko hariho ayataboneka iyo yaroye. Ariko ivyo vyabaye haciye amezi 6 Aline yubuye ko hariho umukozi afise imfunguruzo zitazwi zugurura mu bubiko bw'amarori kandi atabaje ko hokorwa amatohoza, kandi ivyo bikaba bitarakozwe. Muri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2022 Aline Nitezumukiza yarabonye ko hari amarori atagiramwo umuti, aza arabura. Niho rero yabona ko mu mfunguzo z'umunyezamu harimwo izugurura mu bubiko bw'amarori, arazereka abo bakorana, aca aratabazanye n'ivuriro ko yoza gukora amatohoza ariko ntivyakorwa. Mu nyuma rero yarituye Nyamirama b'Ikarusi naho nyene ntivyakorwa. Muri ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2023 nyene ivuriro niho yaduga gusuzuma asanga kuko hariho amarori menshi abura. Ifatwa rya Aline Nitezumukiza ryoba ryarakozwe gute? Kwigenekerezo ya 2023 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 nyene ivuriro yahenze Aline Nitezumukiza ko bajanye muri controle. Ico gihe rero ngo nibwo yaciye amujana mu gasho mu ntara ya Muyinga. Benshi bibajije impamvu yari yahisemwe kuja kumupfungisha mu ntara ya kure, ariko inyishu ntiyabashije kuboneka. Harabonetse rero ico gihe abatabariza Aline Nitezumukiza bukeye kugenekerezo ya 24 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo Aline Nitezumukiza yabonye kugarukanwa ikarusi aho apfunganywe n'ikibondo c'umwaka umwe muri komisariya ya Karusi. Amakuru dukuraho ikarusi avuga ko abafasha Aline biteza amafaranga nyene ivuriro, ari nayo mpamvu batumviriza Aline Nitezumukiza.
kugeza nta matohoza akorwa kuri abo bakozi bavuga ko bafise imfunguruzo zitazwi zugurura ububiko bw'ivuriro n'ico bazikoza. Aline Umukiza ntararengutswa mu butungane, kwezi n'inusu birenga biraheze atajanywe imbere ya sentare ngo abe ariyo yemeza iryo pfungwa. Aline Umukiza apfunganywe n'umwana mu gasho k'igipolisi, si umuntu batinya ko ahunga kandi n'icyaha bamufatiye ntikiboneka ko ari we ngo yagikoze. Abamutabarije barasaba ko yorekurwa akaburana yidegembya, barasaba kandi ko hobaho amatohoza yimbitse kugira ntihahanwe inzirakarengane, bagasaba abacamanza ko batohonyora umukene. Benshi bakibaza abazotabara Aline Umukiza, ngese baba ari abacamanza ba sentare ya Karusi, ngo yoba ari umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona, ese yoba ari umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNUDH, ngo babirebe kuko ngo ubishoboye yonyarutse agakiza uyu muvyeyi kuko nta n'umwana abereye kuba mu gasho. Tubibutse ko twabwiye ko afunganywe n'ikibondo ciwe c'umwaka umwe w'amavuka. Mu yandi makuru ngo hari inzira zitatu muzotuma ihindurwa ry'inoti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 ribanguka. Ni mu gihe hasigaye iminsi 4 gusa kugira inoti za kera z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 ntizisubire gukora. Nta rundi rugamba abatari bake barimwo atari urwo guhinduza inoti za kera kugira baronke inote nshasha. Ku mabanki hirya no hino haguma imirongo idahera kandi nta rindi sanganirizo abantu bafise, bategerezwa gutonda kuko hari n'abatanguye kureka ko yatora, aho twovuga nkabunguruza abantu. Nubwo biruko hari uburyo bubangutse ngo bwokoreshwa maze gukaba ayo manoti bikoroha, imirongo ikagabanuka. Tubabwire uburyo bwa mbere ni uguhindura uburyo amabanki amwe akora. Hari aho usanga hari nk'amabiro y'ibikuriro gishe zine ariko hakaba hakora neza 2 gusa. Mu guharura amahera hakoreshwa intoki. Abo bake rero ngo bagiye gufungura ntawe usigara arakora, gaca gahagarara. Gaha hataraza akamwana wa mama abaca ku ruhande bitwaje ikimenyane, bigatuma imirongo iba miremire ntive ahiri. Cya kabiri, kwikora ku buhinga bwo kubika mu matelefone. Umuwaja umwe abantu nka 20 bomuha amanoti nawe akayabashirira mu telefone, agaca yikoreza za noti z'abantu 20 akazitwara muri banki, gutyo imirongo ikagabanuka. Ariko igitangaje aba baja ntibariko barayatora kuko nabo nyene bataronka iyo bayajana. Naho mu ngingo zimwe BRB iheruka gufata, abo badandaza isa niyibashira ku mugwi w'amagishe y'amabanki yari ikwiye gukorana nyabona n'amashirahamwe yo gutumatumanako asanzwe afasha abantu kubika no kubikura amahera. Iyi ni inzira ibangutse ishoboka niyo BRB yashize mu ngiro ngo ejo hahise yo kurungika abakozi bayo bagasanza amanoti mashasha y'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10 abanyagihugu iyo bari mu mitumba, kuko ngo mu Burundi abegereye amabanki ni bake cyane. Twibukanye ko ivyo gufashwa mu bubangutsi iyo umuntu ari muri banki vyahora bicumbagira. Kuboho rero hongeyemwo urwo rugamba rwo gukaba amanoti ndetse no kwiruka n'ikiringo catanzwe bica vyunyuka. Ngo hogira igikozwe rero ngo ntihagire abahura n'ingorane batikwegeye. Ngibi rero ivyatangajwe na bamwe mu bahinga mu birabana n'ubutunzi ndetse kandi basobanukiwe cyane ivyo guhanahana amafaranga, aho cyane bavuga kuri iyi ngingo ya kabiri batangaje yuko hokora ku buhinga bwo kubika amatelefone, mu nyuma umwaja umwe akabikira nk'abantu 20 amafaranga kuri mu telefone zabo, we agaca yikorera za noti z'abantu akazitwara muri banki, gutyo ya mirongo iri mu banki yagiye atandukanye nga mu gihugu c'u Burundi ikagabanuka. Ndagukengurukiye rero wowe tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke s'abone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza kandi ano makuru bagenzawe aho baba ari hose
kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana ibahezagire.